Nongeye kugusuhuza wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata ca politiki, igisata cy'umutekano, igisata cy'inkino, indero, uburimyi n'andi ubugara y'abantu n'ahandi. Aha rero turabafisiye inkuru tubwira tubashikirize ku buryo bw'idonido. Gitega abapfungwa barenga 1,400 barasonzeye mwibohero ryuzuye abantu baratabaza. Gitega kwa 27 ntwarane 2026 Igitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi, inzara irateye ikibazo mwibohero rikuru kubw'amasoko atandukanye. Abapfungwa 1,116 bari mu bukene bw'ibifungurwa bukabije kuva kwa 16 ntwarane 2026 bikongereza ingorane zisanzwe ziri muri iryo bohero. Kubwarimwe mu masoko yo muri iryo bohero kuva ico gihe abanyororo ntibararonswa ubufu bw'imyumbati canke bw'ibigori, nta kindi bahabwa k'ibifungurwa atari amagarama 350 y'ibiharage kuri buri muntu. Ivyo navyo bikaba bidakwiye na buke cane ko bari mwibohero bisaba ko bagira inguvu ku neza y'amagara yabo. Ubwo bukene bw'ibifungurwa burakora cyane ku banyororo baturuka kuri Gitega nka Karusi, Ruyigi na Cankuzo. Kubera bava kure, abo bapfungwa baronka gake abaza babaramutsa bo mu miryango, bigatuma bataronka ibifungurwa viyongera kuvyo bahabwa. Igihushane ku bandi bapfungwa bashobora kuronka ibivuye hanze. Ubwo butandukane butuma inzara iba nyinshi. Izo ngorane sinshasha. Muri Ruhuhuma 2026 haravuzwe ubukene bw'ibifungurwa muri iryo bohero. Ubu abapfungwa barafise amakenga ko amagara yabo ashobora gusinzikara, bakavuga ko bashobora guterwa n'indwara zifatiye kugufungura nabi. Iryo bohero ryubatswe mu mwaka wa 1926 kugira ngo ryakire abanyororo 400. Ubu rikaba ririmwo abarenga abo inshuro zirenga 3. Ubwo bwinshi bw'abantu burahugwa ku bice birenga 300 kwijana, butuma ubuzima burushiriza kuba bubi. Ingorane zifatiye ku isuku n'isukura zama zibonekeje, hamwe n'abapfungwa bakaba baryama mu buryo butameze neza. Kuri iyo ngorane abo bapfungwa baratabaza bikomeye indongozi kugira ngo hafatwe ingingo zihuta. Barasaba ko ibifungurwa vyongerezwa hakaba n'ibikorwa biboneka vyo kugabanya ibitigiri by'abafungwa muri iryo bohero mu ntumbero yo gukurikiza amategeko ajanye no gupfunga abantu mu buntu. Izo ngorane ziri Igitega zirerekana ingorane ziri mu mbohero mu Burundi, aho ubwinshi bw'abapfungwa n'ubukene bw'ibifungurwa bibandanya bihonyanga agateka k'abapfungwa. Amabohero mu Burundi gisata camamwo ingorane. Kiretse Gitega, iyo ngorane yerekana ukuri kuri mu mbohero mu Burundi. Muri ayo mabohero hama umurengera w'abapfungwa ku bice birenga 200 kwijana mbere yo gushika ku bice 300 kwijana. Amabohero nka Ngozi mu buraruko, Mpimba mu gisagara ca Bujumbura canke irya Muramvya hagati yama avugwamo uburyo bubi abantu bapfunzwemwo. Ubukene bw'ibifungurwa, ubukene bw'imiti,
ukwegerana canke n'isuku rike vyama vyavuzwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu. Kubw'ivyegeranyo vyinshi vyigenga, izo ngorane ziranongerezwa n'ukwigenga kw'imanza. Abenshi barapfungwa vy'agateganyo umwanya muremure, bikongereza ubwinshi bw'abanyororo. Ku rundi ruhande, ibifungurwa bigenewe amabohero ni bike uravye ubwinshi bw'abanyororo baguma babayeho nabi. Ivyo bituma rero uravye ubwinshi bw'abanyororo baguma babaye n'ukuntu bama biyongera, ivyo bituma abapfungwa baguma babayeho nabi hadakurikijwe amategeko mpuzamakungu, cane cane ayahoni akingira abapfungwa. Kuri iyo ngorane abatari bake basaba ko hoba impinduka zikomeye. Mu vyo babona vyokorwa harimwo kunyarutsa imanza, gutanga ibindi bihano bitari ugupfunga, no kugwiza uburyo bugenewe igisata c'amabohero. Mu kurindira ingorane z'Igitega ziboneka ko nk'ikimenyetso gikomeye cerekana ko gufasha no kugira impinduka mu gisata c'amabohero ari ikintu cihuta mu Burundi. Naho mu yandi makuru, Kirundo Busoni, icumba kimwe c'uburuhukiro ku bantu baba umuriyoni, ingorane ikomeye y'ubuvuzi. Kirundo kwa 27 ntwarana 2026 mu buraruko bw'Uburundi. Amakomine ya Kirundo na Busoni ubu ari mu ntara ya Butanyerera arafise ingorane ikomeye. Icumba kimwe c'uburuhukiro ku banyagihugu baba umuriyoni. Uburuhukiro bwarengejwe kubera abo bwakira. Uburuhukiro bw'ibitaro vya Kirundo bwo nyene Rudende bukora muri ako karere bwama bwuzuye, vyama bishika hose hakaba huzuye. Tuca dusaba imiryango kurindira ko hari ikiziga co kurwayo kugira ngo twakire icabo. Niko umwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro atashatse ko mwirondoro wiwe umenyekana avuga. Imiryango itegekwa kugira ico ikoze mu buryo bwihuta. Kuri uko kurengerwa, imiryango iba yabuze abayo, yisanga iri mu ngorane zikomeye. Imwe igumiza ibiziga mu buruhukiro bw'ibitaro iminsi myinshi mu kurindira ko ikibanza kiboneka. Ta buryo dufise bwo gushika Ingozi kurondera uburuhukiro, rero duca dutegerezwa gutunganya amaziko vyihuta nubwo tutaba twiteguye. Ni kumwe mu banyagihugu b'Ibusoni yigana. Mu gihe uburuhukiro bwuzuye cane, ibiziga birashobora gutangura kononekara. Mu gihe imiryango itevye ata kibanza gihari, ikiziga gica gitangura kunuka. Ni ingorane zikomeye ku miryango no ku bakozi. Niko vyongerwako n'umukozi wo kuri ivyo bitaro. Bivuga ko ku bukene bw'inyubako, abakozi b'ibitaro baratabaza bagasaba ko hatogwa umuti urama. Vyihutirwa harimwo ukwagura uburuhukiro buhari n'iyubakwa ry'ubundi buruhukiro ku bitaro vya Makenke. Kwagura ibitaro vya Kirundo ni nkenerwa, ariko ni ukwegera n'abanyagihugu b'Ibusoni. Uburuhukiro bw'ibitaro vya Makenke vyofasha kugabanya ibitigiri, niko bivugwa na bamwe mu baganga. Kuri ubwo bukene bw'inyubako hiyongerako ikindi kibazo gikomeye, ikigaruka ryisubiriza ry'umuyagankuba. Ivyo bituma uburuhukiro budakora neza, bigatuma ibitaro bikoresha
ibitoro. Mu gihe bimeze gutyo dukoresha imashini yatsa umuriro ikomeye inywa amaritiro 20 y'ibitoro ku isaha imwe. Ku bukene bw'ibitaro bwibonekeza ubu bica bigorana cane, niko bisigurwa n'umwe mu ndongozi z'ibitaro. Kuri iyo ngorane abaganga n'abanyagihugu ziratabaza indongozi zibijejwe. Agateka k'ibiziga n'ukubahiriza imiryango bitegerezwa gushirwa imbere. Birihutirwa gushira uburyo mu nyubako zikwiye mu ntumbero yo kudutunganiriza abanyagihugu, ni kumwe mu bategetsi ashimangira. Mu gihe abanyagihugu babandanya kwiyongera muri ako karere k'uburaruko bw'Uburundi, ikibazo c'iyubakwa z'uburuhukiro kiribonekeza nk'ingorane y'amagara y'abantu ikomeye. Rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, nk'uko twama tubibashikiriza gisata ca politike, inkino, amagara y'abantu n'ibindi vyinshi, maze amakuru akabashikira ku gihe. Reka nisabire wewe utari wafana subscribe canke se sabone kugira bafyondeka maze amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Reka rero kuri we tudatanguranye tukwibutse ingingo nkuru y'amakuru yagize yibandako. Muri aya makuru twabariye ko imfungwa ziri mwibohero rya Gitega. Abantu rero barakomeza kwiyamiriza inzara ko imeze nabi kandi ko atabifungurwa babona, kandi n'ubwiyongere bw'imfungwa buragumya buduga atajikozwe ubuzima bwabo bwajya mu kaga. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe udahema kubana natwe, kandi rwose nitekano umunezero ntangere kuba tugufise. Turabakunda cyane, mujye mukomeza kubana natwe kandi mugira amahoro y'Imana, mukomeze kugira indwi nziza.